hari ibintu byinshi ujya muntu ahora guha 10-20 kugira ngo mufashe gukuza account ye ya Facebook bashobora no kubikorera ubundi muntu atari no mu Burundi mbere kaze niya yego kaguha amahera y'agaciro tukiri kuri iki kibazo nyene none ni bande uhejeje kutubwira ibi imyuga abantu bakwiye kuba bazi kugira bashobore kugenda kuyikorera abakiriya babo bari kuri za Pok na za Fiverr ndagaruka kuri akabazo eske kuba tubwiye yuko wewe utanguye ukwiri ku ntebe y'ishuri n'abanyeshuri gusa bari babwiriwe kuba bakora freelance n'abandi bandi na yahe challenges ukunze kubona abandi ba freelancers bakunze guhura muri uyu mwuga ama challenges cyangwa intambamyi bakunda guhura nazo eshi nkuko nabibabwiye nuko ibintu byose bibera kuri internet ntigera. Hello everyone, turi kuri we talk business missions kwa kundiye muri bya binye. Mwari muzi yuko hari umwuga mushasha ushobora gufasha abantu atamafaranga utanze investissement mu mutwe wawe hanyuma ikaguhereza amafaranga ubuzima bwawe bwose. Nivyo tugira tuyage n'umuntu akiri muto cyane mu myaka ariko akuze cyane mu myumvire no mu vyiyumvire. Reka ndamuhakanye yidondo tuza kuyaga narubwiye tuza kuyaga ku kintu c'umwuga mushasha mutari muzi muri Afrika, mutari muzi hesha hashoboka. Abari bawuzi nibaza yuko bawuzi mu bindi bihugu ariko nawe nyene ntumenyekanye cyane ariko twawuzanye kwako ni nyene nababwiye yuko tuzobazana ibintu bishasha misi yose. Let's go tubaye kazi. Alright, amazina ninde? Amazina ni Gerageza Clayton. Amazina ni Clayton. Nakoze kuntumira kuri. Alright. Wonderful. Très bien. Bamwita iteriteka. Iyo ni izina ry'ikirundi. Nibo tugiye tuyage. Musanze mukora iki? Sinigwa ndabivugira. Nakoze cyane byasanzwe ndumufiresa. Influencer? Freelancer. Yeah. All right. So, the platform is called Fiverr, it's Upwork. Sanzwe kandi ndi mu YouTuber. Wico kintu uvuze freelancer. Yeah. Uvuze Fiverr. Uvuze Upwork. Bifitanye irihe sano ivyo bintu? Upwork na Fiverr cyangwa Fiverr isano bifitanye nuko ari amanota n'imbuga cyangwa platforms afasha abafreelancer guhura n'abakiriya. No kuvuga yuko abafreelancer bakorera kuri ayo ma platform ya za Upwork na Fiverr. All right. Okay. Okay, bakacha bamutumutuber. All right. Okay, uti waruvuze ati abafreelancer bahurira n'abandi bantu bafise ama service runaka bakeneye kuri ayo platform bigenda guterera abakiriya uko bigenda rero uko warumbagije nkuko nabivuze kare rero platform zitwa Fiverr. Okay, izo platforms uko ari zibiri cyangwa n'izindi hari n'izindi zitandukanye maze kubona ari izo gusa zisanzwe zihuza abo bita aba freelancer kuvuga abantu bafise ubumenyi kanaka hari abantu usanga bagira ibintu bya traduction bya design ubwo n'ubumenyi butandukanye. Rero Fiverr igufasha guhura n'abantu bakeneye ibyo bintu wewe bagenda kuri iyo platform ku bantu babikeneye barashobora kubegera bagenda kuri iyo platform hama kiyandikisha kujya kuri YouTube ugura konti ukabona icyo bita akagira page bita geek nazo ni intambwe zisaba yuko barashobora no kuja kugera kuri YouTube yawe ni find your purpose with Clayton. All right. Tuza gushira link muri ikiganiro kugira abantu baze bagufollowing babone na freelancer and type. Mugabo reka tukiraho nyene. Batubwiye yuko freelance linaka afise account ya freelancer runaka hanyuma akatagenda kuri ayo ma platform ya Fiverr na za Upwork hanyuma kahurira n'abantu bakeneye yuko ubafasha muri traduction y'ibi bintu ubafasha mu bintu bitandukanye hanyuma wewe kubera we presence nk'uwo bishoboye ukabibakorera
ubibakorera ku buntu cyangwa bigenda gute? ntibikora ku buntu ahubwo barakuriha uburyo bakurihamwo nibwo nashaka kuvuga ko abantu benshi bakunda kugira ngo ninakora zandike cyangwa ninakorera ubusa umuntu ashobora kugira amakenga birumvikana ariko izo platform peut-être yuko nawe ariyo makenga ushobora kuba waratanguranye okay bampera umuco kuko navyo byarangoye gatoya gutangura byafasha rero ukuntu bimeze uko nako ndabivuga ayo ma platforms ya Fiverr za Upwork zigufasha guhura n'abo bantu nizo zishiraho uburyo ushobora guhembwa hari ico bita order canke novuga gutya niyo bita command aragira command rero abagira command arariha amahera ubwayo mahera akabikwa nande we mu gihe ugiye gukora ico gikorwa no wagikoreye akagishima bakabona ko bimeze neza ya mahera acava muri ya platform akaza kuri account wow ubwabo ariyo umwanya bimara kugira ngo ushobore kumenya yindi process mugabo amahera aho aba yamaze kukorwa très bien abantu nca numva ahantu bari guhabwa bagira ikibazo ati igikorwa ntakani nagikora nkagiheza nkakimuhereza amafaranga bugereza kugira agatima ko kuyampa mugabo nciye ntahura yuko igikorwa naka nimba atanze iyo order ati jewe nshaka yuko ungirira tradition y'iki gikorwa runaka aca aritutangira n'amafaranga ayo mafaranga iyo platform ikiyakira ikayagumya nimba ico gikorwa nakayangajije kugikora kagereza wa wundi akavivura ati c'est très bien ya platform nayo icirekura ya mafaranga kaza kuwakoze cya gikorwa très bien iteka ndakubaza ikibazo uyu mwuga wawutanguye ryari? uyu mwuga nawutanguye nari nkiri ku ishuri 2022 niga mu wa kabiri muri Yinjiza niho nawutangura ndahugiye n'umwe mu banyeshuri twigana nishimira cyane yitwa Dr. John nashobora no kugenda kumuraba kuri X nibaza yuko no kuri nabonye afite na account ya TikTok just twaza kubishyira muri description ya video yitwa Dr. John niwe yatangaje kumbwira ni Murundi ni Murundi gusa dukunda kumwita Dr. John très bien niwe yambwiye bwa mbere uwo mwuga ndaramushimira cyane hama warumbaje ngiye nabitanguye mugabo nagiye ndagira ikibazo maze gutangura uwo mwuga nakoze igihe kitari gito nk'umwaka ariko account yanjye iza kugira ikibazo narimbwiye nimero ntabizi yuko bibujijwe baca bifata nka phone account yanjye birugawe imbere guco twita level 2 bari ico bita ama level ugenda uraronka abakiriya benshi bemeza ko igikorwa ukora ari byiza baguhemba ugenda uraduga amahera umuntu ashobora kugera kuri level zingana hariho level 1 level 2 hariho n'izindi level ziri hejuru mugabo level zihereza kuri 2 mugabo n'ibindi bya top rating très bien ubwo maze kugera kuri level 2 uraba ariko umaze gukura niyo ntambamye bakugara account yawe ukabona yuko ari bo wakoze ikosa warasubiriye ugurura iyindi kubera ko nari namaze kubona ikiriyo result nta muntu narinda kubaza ngo hariya ngo hari iki nari namaze kubona ico bimari narasubiye mu nyuma ndivyukiranya ndagerageza gukora iyindi account ikibazo gatoya ndakubaza ni bande bari bakwiye gukora freelance kuko uvuze yuko wowe wabitanguye 2022 uri ku ntebe y'ishure cya nibaza aka kazi kokora abanyeshure gusa aka kazi kari gakwiye ubu mwuga wari ukwiye gukora abandi uyu mwuga rero nuko tutabivuze mu ntango neza abantu bagumye bibaza ngo ni addiction gusa hari ibintu byinshi umuntu ibintu nka bitanu umuntu ashobora gukora muri freelance ni ibi ushobora gukora design abantu bakora design graphic design ariko hariya ufite chance yo gukorera amadolari cyangwa amayero très bien hariho abakora tradition nk'uko twabivuze programming website ariko ibintu umuntu yoja ko kuri Fiverr ntihaca bibona ariko ibintu byinshi mengo na za interior design zirimo ariko ibintu byinshi cyane nibaza ko umuntu wese afise ubumenyi kanaka ashobora kugira
abo bantu ba createur de contenu bagera amakonti atandukanye Ego. sigaye ndabikora ibya content Wonderful. hari ibintu byinshi ujya muntu ahora guha 10 20 kugira ngo mufashe gukuza account ye ya Facebook bashobora no kubikorera ubundi muntu atari no mu Burundi mbere kaze niya Ego. aguha amahera y'agaciro. Tukiri kuri iki kibazo nyine none ni bande uhejeje kutubwira imyuga abantu bakwiye kuba bazi kugira bashobore kugenda kuyikorera abakiriya babo bari kuri za Book na za Fiverr. Ndagaruka kuri akabazo eske ko watubwiye yuko wewe utanguye ukwiri mu ntebe y'ishuri n'abanyeshuri gusa bari babwiriwe kuba bakora freelance n'abandi bandi freelance nkuko cyane freelance abantu bakwiriye kuyikora si abanyeshuri gusa. Ni umuntu wese afite ubumenyi kanaka ashobora gutanga. Kuvuga urashobora kuyikora ufise akazi, ushobora kuyikora uri umunyeshuri, ushobora kuyikora wikorera iby'iwawe, ukagira icyo twita amaside hustle, ukayikora ku ruhande hajya ku mugoroba. Yego ishobora gukora umuntu wese afise ubumenyi. Mbere y'uko utangura kuyijyamo ni uko ufise ubumenyi kanaka. Ushobora kugenda kuri Fiverr atabumenyekana mufise. No kuvuga ugenda kuri Fiverr uvuze ugende uraba ati aya ma ordre batanze ordre yo gukora ibi n'ibi n'ibi. Ese ndi capable yo gukora ivyo bintu? Nimba ntari capable ndarotse cyo ngenda kwiga kuko narotse abakiriya nzohereza iyi service. No kuvuga uvuze yuko umuntu nimba afise akazi runaka arashobora kuvuga ni inyuma y'aka kazi ndabona hari amasaha 5 nsigaza hari amasaha angahe nsigaza reka gende gukora kuri freelance. Ndi umunyeshuri, ndi umuntu afise akazi ka leta, ndi umuntu bamwe bavuga ngo nabashomeri no kuvuga uyu munsi arashobora kuvuga nti icyo gisata uyu munsi turagikuye. Très bien. Nagenda kubaza iki kibazo ati hasabye iki mugabo nciye numva inyishu yacu yabonetse. No kuvuga igisabwa nubwo bumenyi icyo kintu abantu bariko bararondera hariya kuri Fiverr. Nico nyene abantu badasumenye kanaka. Yego. Iyo ubundi buryo bashobora kubikoramo. Bazobegeye. Très bien. Baje kunyishu zitari nke kwa dukurikirana n'abandi bazodukurikirana. Nagenda kubaza kakandi kabazo peut-être yuko ari akabazo kanyuma canke ya vadreni na yahe challenges ukunze kubona abandi ba freelancers bakunze guhura muri uyu mwuga? Challenges cyangwa intambara bakunda guhura nazo. Kenshi nk'uko nabibabwiye nuko ibintu byose bibera kuri internet habura amascammers. Abantu bashobora kuza mu Facebook no kuri Fiverr hari abantu bitwa amascammers. Kenshi bakunda kugira ngo twandanirize kuri Telegram, tugane kuri Telegram. Ariko amahirwe dufite nuko Fiverr yaramaze kumenya yuko abantu babaho. Kirashiraho uburyo bwo kubahagarika hakiri kare. Batarashobora kukononera. Iyindi challenge ishobora kuhaba ni bati ko kenshi ari connection. Hari igihe usanga connection tugora. Ugasanga nk'umukiriya kanaka mwavuganye akarere genda akora n'amasuti. Ugasanga yandukiye nka video ipima nka 5 mega cyangwa 7 mega. Bigasaba ko ndenda kuyitereshaje. Ugasanga connection kwa kuyitereshaje kubera ari video nini ukaca usanga ikiritonda ukaca usanga wamukira uri kuramutevya kandi baguhigiye icyo bita umwanya wo gutanga. Usanga yaguhaye umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri cyangwa iminsi itatu bivana n'ukundi bikorwa ingana. Rero umucereje biragabanya amahirwe yawe kuyatera. Kenshi niyo ntambamye ndahura nayo. Ntaho bishika ugasanga umuntu igikorwa yagikoze yanagitanze ntahembwe. Fiverr niba ushobora gukora ntuhembwe kiretse iyo waciye mu manyanga. Kuva iyo umuntu yakubwiye duhuriye kuri Telegram nawe ugaca ukurikira igikorwa ukaca kimuherayo. Ugaca wewe wumviriza ibyakubwiye ukamusanga kuri Telegram cyangwa kuri WhatsApp nimero yaguhaye ukagenda kuvuganira no kuvuga niba mukorera igikorwa zo guhemba uko nta garanti amafaranga kuko yari gutegereza kuguhemba yaba amafaranga yayahaye Fiverr hanyuma Fiverr akaba ari yiza kukwihembera kubera yamaze kuvuga yuko igikorwa
Alright. iyi ntambamyi imwe novuga nayo nibagiye ni intambamyi yo kuba hariho ntuzenya bita PayPal. Ego moedo payment udakora ngaha mu gihugu. Mugabo niyo ubundi niyo yari yoroshe gukora ibintu ariko hariho n'ubundi buryo bwo gukora PayPal iroroshe ibintu cyane. Alright. Icyo kintu numva yuko nigeze no kubona n'ahandi bari baravuga yuko aya mareta aho PayPal itari kirashika ngo itsimbatare yemererwe gukora byoroshye, ariko nibaza yuko ababijeje bari barabyumva, bari barumva intambwe duhura yuko atari umuntu ugasanga umuntu afite ubumenyi ari capable yo gukorera kuri iriya platform, ariko mu moedo PayPal usanga ariko ari intambwe. Ibyo byose nibaza yuko ari kimwe, ariko duhiriwe duhishije ko bavuze yuko hari izindi moye umuntu ashobora guhemberwamo par rapport. Donc c'est très important. Iteka tugushimire cyane kuba mugenda mu forum kuri YouTube yiwe. Nababwiye yuko turaza gusiga link ya YouTube yiwe. Nagira ndababwira yuko Fiverr ni freelancers ni kimwe mu myuga twababwiye yuko muri Meta Vision tugiye gushimikira ko cyane kubashaka formation yabo. Narababwiye yuko kwiga graphic designer ari kimwe mu bintu byo guha akazi. Si ukuvuga ngo ni mariage ya muntu ngo nza gufotora ni edite, no. Twababwiye n'ubundi buzi ari naka kandi twabazana uyu munsi gashobora kukubesha ukiri muto ukora akazi ka leta, uri wa wundi wahava wita umushomeri. Ni ukuvuga twebwe twaje kurwanya icyo kintu. Reka tubashimire cyane rwose, mugabo ntitwibagire kubabwira yuko kugira wewe n'uwundi ashobore kubona ikiganiro kiri très important tugikwirikize isi yose, mugende mukande kuri subscribe, mugende musharing ikiganiro gishikire uwari wese, gishikire wewe ntucumvirize wenyine, haranira yuko n'umuryango wawe ucumviriza. Share, comment, icyo cyose. Mbega wari usanzwe uzi uyu mwuga? Bitwandikire muri commentaire, bitubwire kugira tubyumve tumenyane, kubera natwe nibyo dukora. Alright, you are welcome. Like, subscribe, commentaire, turabibasabye. Alright, turi kumwe, ibihe byiza. Tubashime cyane rwose kuba mwashoboye kutwemera mukaza kuparataja iyo experience, ubwo bushobozi kuri abanywanyi ba We Talk Business. Namwe mwakoze Alright. kandi bino gikorwa nibaza ko ndizera cyane ko ari igikorwa kizoshika kurera n'abantu bariko baradukurikirana bambaye bagishigikira nk'uko yababwiye mugire subscribe, mugire like, mushireko ama comments, mubyumva. Kandi nibaza yari yabivuze yuko baza kushiraho link muri comment, mugende mu birabi byazo babashije kazi baza no gushako channel yanjye ndetse na Facebook nyine find your purpose with Clayton. Alright, ushaka kuzamukurikira bitandukanye bicako tugasangira ubumenyi. Wonderful. Asante. Welcome again. Thank you.